Semera bon amahoro cyane. Mahoro Ndasinzi ko muyumva neza. Nagenda kumva neza cyane abane sinzi ko muri kumurumva Democrate guys. Democrate nibaza ko abantu mahora mumva RP ya kera mahora mumva nagenda namumvira, so vuga duhabwe. Ego murakoze bwana Semera kuri space mwateguye. Kubijyanye n'amasoko dusa n'abatanguranye amahipotezi bari kurerekana ibyo biba biva ko aya masoko ko nashobora gusha, ariko je nagomba nibutse gusa ko yatanguye twagiye kubona ibintu by'umurindi byo gutubira amasoko kuva David Ziza ku butegetsi. Uwe kuberagira woba unkurira sinzi yuko ava yuko David Ziza ku butegetsi amasoko yo yarahari yo yarasha ku rugero tubibona kuno munsi. Urabona rya soko ya Bujumbura niyo manga yarazitanguriye muri 2013, hanyuma izindi zirabandanya zirakenda zirasha, ariko warabonye ko yaba ari ubutegetsi bavuga buti ubutegetsi bukeneye guhungira inyungu z'abanyagihugu canke n'ubutegetsi burihangayikishijwe nuko irya soko ihiye, bari guca bafatira akarorero hajya bagakingira andi masoko yariko basigaye basi. Ubwo uravye ukuntu amasoko wasanga yubatse, abasanga ari amasoko inzira zegeranye cyane naho zakizimya moto haruze nk'umuriro, ugasanga biragorana ishobora gucogira ishobora kuzimya, cyangwa ugasanga abanyagihugu bafise ajya mamagaza ari nari mu isoko ashobora kwaduka imiriro na ijya bombo niko bari babivuga, ijya extincteur ishobora kuzimya, ishobora gufasha kuzimya umuriro ari ugitangura kwibonekeza, ugasanga nazo banafise n'ugiye kora usanga ari bakazifise mu masoko cyangwa mu magazine yabo. Ariko abigiye gutangariza ugasanga n'amatoza yigeza kugwa garagara ashobora gusohoka ati bagatanga raporo ati so twasanze yaturiwe n'iki umugizi wa nabi canke isanganya ryabaye canke n'umuyaga nkuba canke n'umuntu yasize y'ikintu, mu byo byose biherera mu matohozo ugasanga byaheze uko. Ariko ubwo ubona yuko bigiye kugaragara ko nta n'amatohoza bakubwa ati twatanguye amatohoza twayuguriye tugenda koresha turi isoko habe gushumbusha abantu baburi ivyabo mu masoko muri isoko yahiye. Aho umuntu je mbonye ama hypothèse yose ari kuratanga isanganya ko abantu bikoze kibibaye turira ikari imiyaga nkuba bishobora kuva ku muyaga nkuba muri zose biheje mbona yuko no munsi cyaje guceya no hino nta nimwe ishoboka mu byo bagerageje kwiha gusa ishobora gushoboka nibikorwa n'ubutegetsi ni jambo basha bashikiriza cyangwa ukabona ukuntu baca baja mu gacerere urane kumenga n'ibintu byabaye ari ibintu bazi kiretse soko nkora Bujumbura igihe yasha niho habayeho tubaricega cy'umukuru w'ugaraza atarabwira abantu ibigiye kubandanya, ariko urabona nta cape mu kizima. Hanyuma isoko mu Kamengisha baravuze bati ubwa mbere ubwa mbere bavuze bati tuzofasha abanyagihugu abariko baradandarizamwo, tuzobafasha basubire kuraba uko mugerageza gusubira kunaganagana buke buke. Ariko urabona yuko tabwinzi ndabutoya bwigeze bufatwa ati iso amasoko reka tuyakingire, hegeze habaho zakizimya moto basi ku ntara hamwe habakizimya moto nini ifise uburenganzira bwo kuzimya. Sinibaza ko bigeze bategura igipolisi cyo bakijejwe kuzimya amasoko canke ibize bivuye ku mpanuka z'imiyaga nkuba cyihuta cyane. Urabona ko nta kintu gihambaye ubona bari bigeze bakora ku butegetsi dufise. Rero no munsi je sinkikekeranya yuko guca kwa masoko bishobora kubikorwa hagati y'ubutegetsi nimba ari inzigo bafitaniye ku basanzwe bari mu masoko n'abandi bakeneye kuyavamo, canke nimba ari ya leta ivuga iti abantu bariko barakora mu masoko naco bariko baradufasha n'abaopoza canke bari mu bindi tudashaka bakabona kuba twakorera ikibikaro kubashira mu bukene cyangwa kuba gukora guturira cyangwa kubona ahantu hose umunyagihugu yokuri bimufasha, cyangwa ugasanga ko hari bamwe bavuga icyo waruhereje kati ibyo gutanga ibimazi by'imihamuro by'ibiki ibintu dusanga ku byo bade sene David nje mangetenge bitagira fona rugo. Rero je ndiko ndabiraye bikuntu leta yifata abategetsi bifata igihe habaye ibintu byo guca kwa masoko
ni ukuboko kwa leta kurimwo canke kuba leta iyo bigira nkana ikabona ko ari ibintu bigaragara neza. Akamara amaze aho n'ibyabaye kuri isoko nkuru ya Ngozi, isokisha inyuma y'amasaha 5 ntihagire ikintu na kimwe kizimya mose nimwe ushobora kuziga basi kaza yacererwa ushobora kuzimya. Sinzi ndike babona hakiye ngaha kwijabe kumbaho, urabona yuko igihugu cyose atamuyaga ngo waba uri mu mureje muri ako karere, kandi n'Ingozi urabonye yuko igihe hahiye amasanamu yasohotse igisigara cya Ngozi urabona ko atamatara arimo, rero kuvuga ngo byavuye ku matara vyovyo ivyo ntivyokunda. Ikindi perezida yasohoye twitavuga ati narahujije imirya abantu bahombeye mu isoko ya Ngozi, arabateye intege ntibacike intege, kandi iryo si jambo ry'ihumure bwira abanyagihugu bari mu bukene butagira uko bungana canke bageze mu ruhombo rutagira uko rungana, bikaba bihereye ngaho n'ubwo gutireka dufata amatohoza canke dushireho ushobora gushumbusha abanyagihugu turabe nkuko ariko bivuga. Abari bafise amasirance bashobora kugira ikintu tubafashe, ayo mashiramwe bagize mu masirance yabashobora kubafasha gusubira gutanga ubuzima bushasha, kuko hariho nk'abantu bavuga bati dushobora gutaruza faranga na dandaje ndora nabasuma bakatunyiba canke mu nzu bontera mu kanyiba, bakabona yuko menga abisize mu isoko ni hafi z'umutekano kubera aho basoko iyo soko yabirinzwe basa n'abajeje umutekano, ariko usanga yahiye. Ubu hari abantu bamwe bamaze gupfa, imitima igahagarara kubera ibyo bahombeye mu isoko, abandi guca bahunga kubera amadeni bari bafise, hari abandi bagize amadepression, hari abandi bantu ushobora gusanga batazurana abana ku mashuri bizogora n'ubuzima buce busa n'ubuhagaze mu miryango. Usanga rero leta nta kintu kimwe ikoze cyo gufasha abanyagihugu, kandi aya masoko yateza gukingirwa n'imiburiburi. Leta ntiyatoza amakori mu masoko, ntishobore kuvuga gushiraho uburyo bwo gukingira iyo soko ku buryo naho yosha basohosha igice gito mugaga kibice binini hagakiri igice kinini. Ubaze isoko ya Ngozi ukuntu ingana ishobora gucaka 30% yose igatokombe, yakaba ibintu biteye bibaje cyane gose. Rero je n'ikintu nama mvuga tugifise ubutegetsi bwa CNDD-FDD bizotubora kubona yuko hari ikintu bitayeho kubijanye n'umunyagihugu, cyabijanye ku itambere ry'umunyagihugu canke kugira doti bakingira ahantu hova ikintu cyofasha umunyagihugu, kuko urabona yuko ibibanza bimwe byari bitunze abanyagihugu bato bato nivyo biriko biragira ingorane no munsi, kandi ugasanga iyo leta ngaho iricecekeye nta mushikiranganje wa mbere agize icyavuga, nta mushikiranganje w'intwara hagati agize icyavuga, ibura amatara cyazaheza umwanya kavuga ati ibintu nawe none si ibintu biri organize na gato ucubaza ruti leta ni bwoko ki. Nuko naho numva je nogeza abanyagihugu barundi gusubira guhumuka amaso bakabona n'abategetsi ufise no munsi ukuntu bameze, mbega bitaya abanyagihugu bato bato cyo bitaya igihugu muri rusange canke ne kakagwe kari kugira ngo kame kari ku butegetsi cyangwa kame kari kiko kariho kegereza k'amatungo yako. Ego ibi ni ibintu novuga nti CNDD-FDD yagizanye bigoye gutahura ibintu byabo bariko barakora. Umukuru w'umuntu yabaza ati mbega n'Imana basenga ibikorane bamwe barimo iminsi yose by'akajagari n'ibikorane bwoko kibifasha abarundi mu nzira nyabaki, babigoye gutahura. Ego reka ngeze ngaho ngira ngo nivyo ngomba ndagaruka. Murakoze. Sawa, urakoze bwana Demokrate, ndumva tusoma situation kumwe. Ico bavuze ngo niba kera ya masoko yarasha, jewe duca ubwenge hariho imiro yakunza kuba mu Burundi bayita ngo ni imiriro ya Nyakanga. Umuro wa Nyakanga wa mu kwezi kwa Nyakanga nyene nibaza ko ari kwezi k'umunani kw'icenda, haba hari ikiri ribabaza cane, imvura igiye gutasura, hanyuma abantu begeye ku misozi imwe imwe ikwiranutse wasanga hari ivyatsi byinshi shinge n'ibiki, hari ukuntu abantu b'inka bagenda bakayiturira kugira ngo imvura iguye hace haduga ubwatsi buremvye bita umuyonga. Donke bagaturira hanyuma kugira ngo baronke aho bazoragira inka zabo. Ni umuriro wa Nyakanga, ni wo muriro wakunze kuba. Uwo nawo leta yaramenya ko abantu bariko barabikora, ariko hariho ubwoko binaho nyene, hariho hypothèse canke possibilité zibiri. Possibilité ya mbere yari nk'umuntu ari kararima agaturira ikiyigira ryashize ivyatsi ahantu agashibiturira, hanyuma agasanga yazubaye bigafatana n'akandi
n'ikibare kiri iruhande yiwe kubera ubwatsi bwumye cyane umuriro ugaca umujana nagenda vyuka ko ari gihe wazibona umuriro ujanye mu famiye mukagenda mukazimya rimwe yagiye mwashobora kuwuzimya utarashika kure n'igihe waduka ukarenga umusozi utari waviteguriye mugabo kandi hano bacengetera mu ijoro bagaturira umusozi kugira ngo bashobore kuronka bazoragira inka turi kuvuga umusozi sinzi abantu bagera imisozi minini hari imisozi minini ibikuvura ihano rube n'amakomine nka 3 na 5 imisozi minini cyane sinoza ndavuga yose za mpinga za inanzegwe za sanzu za gikwazo zande minini cyane kuburyo tuvuga ngo ushira abapolisi bakingira uwo musozi nta ntibishoboka usije kubuka hari imbonera kure partout je numva n'umusozi umuntu yotura bo mufata sico kimwe naho kera muga ko ico kene ntambona kure zari zihari leta yari yizeye gusa abapolisi basanga bari kure cyane muri commune umwenga ngo bata municipal sinzi nta kuntu abanyagihugu nivyo baravijira mugabo uwo musozi wari munini cyane nivyo byoje kuvijira umwe yashobora kujana nk'akantu amase y'inka yumye bayitago agisheshe akaro gacengetera gakega gagisiga gaca yitahira hanyuma nyuma y'isaha pum abantu bakabona koze gatanguye kuza ntaki boshaka kuvuga ko ntaho bisa n'isoko en fait ku isoko ni ikintu gitoyi ushobora gukontrola ushobora gushira kamera zitandatu mu makona y'isoko igashobora kuverifia umuntu wese yegereye iyo soko muri iyo perimetre birashoboka kubera para rapport y'umusozi nta kuntu kamera za ku musozi yose ku nkengera z'umusozi isoko ifise abazamu encore une fois shobora abazamu autant ushaka no kuduza abantu bakaba nko kurya ujya munara w'indereretse mugana ko batemodojo bawita bakahantu ku munara bashobora kufita visibilité kuri marché yose cyo n'umusozi anyway niyo mirojo nakuze mbona hanyuma ikindi amangetengete ivyo kandi je nakuze twakuze ataje tubona amangetengete n'uburozi n'ibiki keshi bafata ko ari ibintu by'abantu batize umuntu agiye muri apeje konkuru mu wundi utoye konkuru bafata we ko uburozi marasezeranye ntibuzosubira no kugufata nawe ubwo tubandi bwo gufata kandi ntabwo uzoja kurondera nta mafumu uzoja kowe wamaze kuba umusirimu ivyo bindi nivyo abapeize niko twabita encore une fois bikaba kandi mu ntara zimwe zimwe intara bitabikomeye cyane cyane intara zegereye Tanzania kumenga niyo baburangura intara ya Komoso gace gito caburagane ku mure buyogoma aho hantu wasanga bona kimero kubera imeze nk'iyegeranye na za Rutana nyene ugasanga naho hari ibirozi byinshi cyane ugiye nko mu ntara za duseza za Bututsi za Mugamba gasanga c'est pas trop mugabo nkuko navuze nta hantu wasanga kuri kwishu ya secondaire abanyeshuri ko bari Dodoma ngo hano muri twiga harimo umurozi hamwe abahungu bamwe bava mu za Rutana bava mu za Kabezi bavuga ngo ahantu ashaka ko baroga mugabo nta incident wigera wumva gusafa ngo abantu bahariya kubera ngo hanyuma mubize vidande ko nta bintu by'uburozi bumva nta never kumva ngo amangitengete ari au sommet de l'état amangitengete c'est quoi exactement sinze ko ari imyaka bamaze Tanzania bakaza basumye ntiwombaza je n'ibintu by'amangitengete birangura ku gico ndavuze ko n'ibintu très obscur bo hanyuma response urumva never ko yarungutse kintu kuri Twitter je nuvuga ko ari n'ubu undi turiko tuvuga kuri X une ko bayita hari abantu bashika bangahe kuri X sorry hari abantu batatu X nuvuga ko ari elite ni abantu baba elite sikintu ntabwo ari abantu benshi baje bari kuri X nuvuga ko X ari elite Facebook omwe ko abantu benshi mugo nange ni iracyari social ni umuntu afise kugura telefone kuronka umwanya kuyirirwa ko kuyikoresha etc uri president de la République ukamenya ko hahiye isoko ishiramo abantu babaremyi abantu bacuruza abantu biki komike yo kuri X nta radio mufise nabo kubashye ko yanguse mugabo ko batwereka ibintu tagira kamaro kuri RTNB umuntu agikora ngashimiye onavuga n'ivyo bintu bifite akamaro kahe dore defile imbonera ko yari yabaye ikomeye iryo tangazo ryagomba guca ahantu abarundi b'ingozi bari kwarumviza keshi na keshi yari radio na television nationale du Burundi abantu bumviriza ku buntu ibindi bisaba migani biki mugabo sinze ko never yasoye radio numvise uvuze X Twitter sinze ko ari isoye kuri Twitter gusa mugo kandi uvuga ko it was too little and too late donc ko iyo message atakifasha kandi yaje yatevye